kaze inshuti namwe bagenzi muko murumviriza Radio Peace FM rega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM sanze mubizi twamatubashikiriza ikiganiro duhana ijambo mushikizwa ni Radio Peace FM ijwe ry'ugwaruka ifatanije ni shirahamwe ry'abaharanira gateka kazira muntu kiri abakiri bato baharanira gateka kazina muntu ishirahamwe ryitwa Impact Generation Center aho tubategurira ibiganiro bigenda bivuga ku buzima bw'igihugu butandukanye. Ikiganiro cuno munsi rero turi kumwe n'umutumire adasanzwe umutumire Gato Rwasa akaba asanzwe ari umwe mu batavuga rumwe na leta. Agato Honorable Gato Rwasa akaba ari umukuru w'umugambwe CNL. Mukaba muzi ko uyu mugambwe wagiye urahura n'ibibazo bidasanzwe. Ego ariko kumbure Agato Rwasa amatora ya mbere ugiyemwo mwage muri tabira amatora menshi kumbure ngira yayo byarananiranye burundu. Amatora azoba kandi mwama mubihakana muvuga ko ari amatora y'akagwi kamwe, amatora bikarangira abaye kandi abatowe bakabatwara muri ubwo buryo. Ndashaka kumenya nuwuhe mukenyuro rero ubu unye abarundi bashaka kuzohunda amajwi y'umugambwe CNL canke umushinga amateka Gato Rwasa kugira ngo kumbura yobore igihugu mu mwaka wa 2027 ntibazongera kukubona. Kumbona tuzobonana ko n'ubundi dusanzwe tubonana mugabo mu vyitwa inkinamico y'amatora y'uno mwaka jesi ntibazombonamwo kuko barafashe ingingo bitirira ubutungane mugabo atabutungane bugiyemo na gatoyi kuko imigambwe ntiruta abanyagihugu kuko kugira ngo uje mu mugambwe ubanza kuba umunyagihugu. Nta munyagihugu rero atamakosa yagira yobuzwa kuja mu matora ngo nukubera atari mu mugambwe bashaka yuko abamwo. Kuko ivyo nivyo vyabaye nivyo bituma mvuga nti amatora y'abarundi n'amatora y'ivyitwa imigambwe navyo nyene bigoye gutahura iyo bitumbereza igihugu kuko ubona yuko menga inyungu z'akagwi k'abantu gusumba inyungu z'igihugu. Uti rero bama babigira uko kandi abantu bagatwagwa yego nivyo bama babigira uko raba rero aho igihugu bikigejeje uno munsi ugiye kwa muganga bakakwandikira umuti urashobora kuzunguruka mu mazu y'ubudandarizo bw'imiti arenga 5-10 umuti utarawuronka unawurose kumbure ugaronka kopi igira kangahe yawo ugasanga kumbure uwo muti ubushobozi bwo gukiza ni buto ariko kubera atakundi ugapfa kubifata uko nyene. Uyu munsi tugeze ahantu ibinyobwa vya Braludi bikorewe mu Burundi umurundi aza kubironka bivuye mu gihugu kibanyi ndavuga za Amstel zande. Uyu munsi Amstel Burundi usigaye ari umuzi wibuye. Amstel isigaye inyobwa ivuye muri Kongo ikanyobwa ivuye muri Tanzania kandi yaganiwe i Burundi. Ivyo none wewe wumva biriko bituganisha hehe? None abantu bazokwama bagenda ngo bagiye mu matora yibitirirwa gutora mugabo ivyo batoye bidashobora kuba ari byo bishirwa mu ngiro hagashirwa mu ngiro ishaka ry'umugwi kanaka w'abantu bizodushikana hehe? Ariko kumbura ivyo wowe urabivuga nk'umuntu atavuga rumwe n'ubutegetsi kubera ko utari ku butegetsi atari utwara Burundi mugabo mugambwe CNDD-FDD wowe uravuga ko bitaboroheye kubera imbyane zagiye ziraba z'urukurikirane mu Burundi gutyo bigatuma izo ngorane zose ziguma zigwiza bakabanza kwitunganya mu vya politiki. Kwitunganya mu vya politiki none no gufata ugwaruka ukarubesha aho kurushira ku kibingo rukore
ukagumvisha ko rugomba gucura bufuni na buhoro abandi abo bumva batavuga batiyumvamwo bakabita amazina yose bishakiye bigashika naho bagandagura abantu ku mugaragaro ntihagire ubutungane bukora ivyo nivyo biza rero ari inyishu y'ivyo bibazo abantu bitwaza oya turakuze Uburundi aho bwavuye twese turahazi kumwe tubizi kumwe mugabo n'ukuri ibintu biriko birabera mu Burundi kuri iyi ntwaro ya none birateye amakenga ntibihumuriza ntunabona yuko hari n'ishaka ryo gutora umuti w'ingorane zihari ahubwo umenga no kurondera kuzongerereza icyo nicyo kibazo nyamukuru kiriho iyo mpamvu rero wewe uvuga rero ngo abanywanyi jewe se abanywanyi mbwira abarundi ni bakanure babone aho igihugu kigeze barondere yuko ahubwo abarundi batora inyishu y'ibibazo bihari aho ushatse kuvuga iki nimba umugambi wa CNDD kanure gute kuko biciye mu nzira z'amatora agatogwasa ari nk'umwe mu banyepolitike bafise abantu benshi bamuri nyuma kumbure ntibazitabira amatora uvuga ngo bakanure aho ushatse kuvuga iki none amatora abantu bamwe babimye amakarata yabo y'utora ngo bazobatorera uratorera umuntu atagutumye abarundi nibumve yabo baseneze DFDD yaba n'abandi nibumve yuko igihugu kigeze gikeneye yuko abarundi twicarana turabire hamwe ingorane dufise by'ukuri nitugume tuza tuvuga ngo abakoroni ngo ibiki tujya kwinyegeza inyuma y'amoko aruke ingorane nyamukuru dufise n'uburyo intwaro itunganijwe n'ingene itunganiriza abanyagihugu ivyo tutabitoreye umuti ngo twumvikane ingene igihugu cotwagwa ku neza y'abarundi tuzokwama mwizingu tubeshana ngo turi muri demokrasi tubeshana ngo amatora mugabo mu by'ukuri atashobora kudushikana ego kumbure ndashaka ko kubazangira ahazi iminsi wumva ibyo bamwe n'abariya bashikiriza mu banyepolitike umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati 1 million uyu mugambi mu uvuga ko iki muri senere mbega 1 miliyoni icyo ni kirundo bwa mbere na mbere aho nyene wohashira akabaza kuki dukoresha amajambo abarundi badashobora kumva dukuye mu zindi ndimi aho nta ruhendo ruba rurimo oya yarabisiguye aravuga ko 1 million mu myaka 2 umurundi atazomwereka umuriyoni azoba afite ikibazo kandi akwiye gufashwa kugira ubone mu matora aheze yari yavuze umuntu uronka icurya umufuko wose uronka ifaranga kandi CNDD rivuga ko yabishitseko kubera iki uhera hehe uvuga ngo 1 million ngo ireka gushoboka kubera iri mu rurimi rw'icongereza oya none wenyene arazi ingene atwaye igihugu arazi yuko akazi agaha abasendedefitete gusa arazi yuko amasoko ya leta yiziziyo n'akagwi k'abantu arazi yuko igitoro cyashoboza umwe n'uwundi gukora ibikorwa vyiwe kidaye kiboneka arazi yuko umuntu agize ngo yiyungunganye izo mbonera kure ziwe zimwirukako ngo mpaka ngo yinjiye mu mugambwe none Uburundi buzotera imbere kubera abarundi bose babaye mu mugambo umwe witwa CNDD-FDD cyane buryo Burundi ntibwigeze kubaho tufise intwaro y'umugambo umwe niko twateye imbere gose bataratandukanya rero igihugu ngo bagitandukanye n'umugambwe wabo ivyo byose novuga ni nk'indoto ivyo bagiye bavuga ni byinshi cyane uyu munsi turiko turabwirwa imbonoka zoze ya 2040 2060 mugabo ntibatubwira ico bakojeje imbonoka zoza y'ibihumbi 2020 ni byinshi rero amaresha mugeni ngo siya mutunga amajambo aryohera amatwi turakunda kuyumva mugabo hageze ingendo n'ingiro tubona ibindi intwaro y'umwana n'ikinono mwana wa mama mpinga yanje nivyo tubona mu gihe
akazi katarahabwa abagashoboye kagahabwa abanyamugambwe mu gihe igisata cy'abikorera utwabo kitarashobora guhaguruka ngo tubone yuko akazi karondegwa ahariho hose utagiye gukomera amashi abiganje ku butegetsi ibyo byose byo kuvangwa amamiliyoni mu mifuko hanyuma naho nyene none uwo miliyoni hoho gani baburonka ikiro cy'ibiharage kigeze muri 5 ntituzi mu myaka 2 kizoba kigeze kurangahe igitoke twahora tugura kera igitoke cyose ngo amafaranga 50 ubu imihanyu ingahe bapima ku munzani 2500 n'amajana uyu munsi ikintu nk'isukari ni nguja kurondera diama ibintu abarundi boshoboye kuba bonyene bashobora kuronka bitagoranye byose ubu ni kibazo ubu none uworonka izo miliyoni zozo mugabo atagaciro zifise ko amafaranga akomeza gutituka leta yo nyene biremeza yuko amafaranga atituze ku rugero rurenga 40% ibyo bita inflation none hoho twaca tuvuga ngo iki niyo bari imvugo nk'ayindi yaho hakujya muri Kongo kuri mu butu ngo abazayirwa bose ngo bazoba ngo abamiliyoneri bigahera effectivement ushobora kuronka inoti y'umuriyoni muga bitabutse gatoyo gatera hasi atamuntu mayitora inoti imwe y'umuriyoni uyijanye gusuma kugira ngo je gusuma ibishobora kugutunga mu ndwi imwe bigasaba ko twari sashe yuzuye amahera ntidushobora kuba turiko twerekeza iyo none muri icyo gihe byoheza bikadufasha iki ego agatogwasa tuyagire ku bijanye n'urunani rwari rugera ruvukire muri Zanzibar hama rugapfa rutaravuka kiriwe bica ku mbuga nguruka na bumenyi umwe mu bamenyesha makuru abarundi yabishize ahabona kumbure mwogira ico mubibwiye ko abarundi ibyo runani nabyishije rero bivuga ko nibyo runani twaragerageje kugubaka mugabo bwa mbere na mbere dutangazwa nuko ibyo twavuganye twokora n'ikiringo twobikoramwo dutangazwa bitangajwe n'ikinyamakuru ikiriho ikinyamakuru cya documentation y'u Burundi twibaza nyine ibyo bintu byashitse aho hantu ibyo turarenza ko turagerageza kubandanya turagubaka turateba naho wemerwa imbere y'amategeko imbere y'ubushikiranganji mugabo hageze igihe nyezi na cuba ngo twinjire mu vy'amatora dutangazwa nuko batanguye gutanga amategeko ava muri seni ava hehe ntumbaze hanyuma biboneka yuko seni byumvikana irafise abashizeho bagomba gukorera ababashize amabanga ariko icyagoranye nuko hageze yuko dushikiriza ibyo tunegura no kurondera yuko turenganurwa abarongoye urunani baturavye irari dutangazwa nuko bavuga ngo bamaze gushikana ibirego muri cour constitutionnelle byo bajanye ntibabitubwiye twarabasabye yuko tugira inama kugira ngo dutegure ibyo tujana muri cour constitutionnelle kugira dusabe kurenganurwa ntibabidukundiye barabikora bonyene hanyuma twe tubona rero kubandanya muri urwo rugendo nk'ubwo tubona nta mpamvu cyane ko iyo sentare yari yavuze ati umuntu yitwa ko yoba yarigeze kuba muri senere ntidukeneye kumubona muri ibyo bintu twebwe twaragamburutse hanyuma ikindi gitangaje ni uko iyo cour constitutionnelle na seni bavuga ngo baremera yuko bagira barokonstitue amaliste ku bashinga amateka mugabo amaliste yose yo mu makomine yose bayacisha mu murongo
none iryo higanwa bari bagiyemo ni nyabaki, aho twe twabonye yuko urwo rugendo n'ukuri ntabwo twoshobora kubandanya. Twavuze tuti ko bavyitirira ko bita ko amatora bayitirira imigambwe, hanyuma bagashaka yuko umuntu aja mu mugambwe bashaka. Ivyo rero twebwe ntibituraba ntibitwega, reka twe turarindiriye amatora y'abarundi tuzoheza natwe tujemo. Aha rero umuntu yavuga ko leta ya CNDD-FDD ibarusha inguvu, kuko kuba mutegura ibintu bitaraja ahabona bakabimenya bakanabishira ahabona. Leta ya CNDD-FDD rero irabarusha inguvu. Leta ya CNDD-FDD si inguvu ifise. Leta ya CNDD-FDD yubakiye ku ngendo y'ibiturire no kugura abantu no guteranya abantu, nicyo kigize navyo. Urabona ko igihugu naco kiri kukibandanya gutabagara kubera iyo ngendo. CNDD-FDD ntinezwe yuko igihugu gitera imbere, oya, inezwe yoyo yuko abayitwara bakamisha ukuyitwara no gutwara igihugu, abandi bakena bagatondera bagwara bakagira gute, ivyo singorane kuri bo. Niyo mpamvu rero bakoresha inguvu nyinshi mu kuzivya uwo wese atembera iyo ngendo yabo, mu kuburabuza uwo wese ashaka ko ibintu vyohinduka ku neza y'abarundi. Uyo nta kibanza aronka mu gihugu. Hanyuma rero urumva abandi nabo bemeye kurya amafaranga mwenayo kugira ngo nabo bimbereho, bagendere ku migongo y'abandi. Kuri CNDD-FDD iba ari intsinzi, mugabo si ingendo izofasha abarundi gutera intambwe imbere na buhoro buhoro. N'ikimenyamenya raba kuva bashize ku butegetsi muri 2005 aho igihugu cari kiri mu by'ubutunzi naho kigeze uno munsi, aho cari kiri mu by'imibano naho kigeze uno munsi, aho cari kiri muri bya politike naho kigeze uno munsi. Uyu munsi turiko turavuga ngo amatora, mugabo n'amatora nk'amatora, s'amatora aho abanyagihugu bashobora kwitorera ababarongora. Amatora utiraho inzego uvuga uti izi nzozibaza ibyo ziriko zirankorera, oya, ni inzego zizojaho nta muryogoye. Urabyumva nawe ko bice bigenda. Ego umugambi mu byagiye biravugwa kenshi bijanye n'umugambi wo kugandagura umushinga amateka Agathon Rwasa. Bamwe bati n'ububeshi, abandi ngo nukugira avugwe cane, abandi bati harimwo kurenza urugero no kwambika ibara leta. Uyu mugambi uracahari canke ntawo mwigeze mwumva nawe? Icambere coco nibaza yuko mu Burundi umuntu nka Rwasa ko borondera kumugandagura si ikintu wovuga ngo ni ntama yuriye inzu. Uravye abigwa baranyuruzwa, uravye abagandagurwa kumvo z'ivyumviro vyabo vya politike, hano tanga uburorero ni bwinshi. Ntabwo akarorero nk'uwitwa Eliya Ngomirakiza yafatiwe kuri Brasserie hari mu kwezi kw'indwi 2021 kumuranga izuba riva. Imodokari yamujanye umufise yagenderamwo arazwe, nta rubanza rwigeze ruba. Uyo muntu yarapfuye arazimangana akamizwe n'ingoma. Hariho n'abandi benshi nta ejo bundi mwarabonye ibyashikiye umushinga amateka CNDD-FDD, none bishikira abo Rwasa niwe rero bitoshikira kuvugwa sitabizi. Mugabo ico nzi coco nuko sishobora kwiyanjajwa ko ndazi yuko hari abantu bambonye akabero atanomenye iyo bacishije, icyo ndabizi. Ego Agathon Rwasa mu matora yahera byagiye bivugwa nk'ibihuha, kumbure sinzi ko wavyumvise. Aya n'amakuru na jewe ntashobora kwemeza ko wayagiyemwo umaze guhabwa amafaranga menshi cyane. Wabona leta y'u Burundi biciye kuri uwahoze aramutswa leta ya Tanzania, igihugu ca Tanzania, Jakaya Kikwete.
iki ni igihuha ataho gishingiye n'igihe ataho gishingiye kuko CNDD-FDD barazi neza yuko jewe sifise iyo ngendo sifise iyo ngeso yo kurondera kuryingurire ivyo barabizi n'umuhisi Petero Nkurunziza yarabajije umuntu ngo mbega none ngo urya muhungu arondera iki ngo nibara amafaranga ngo ntitwoyamuha hari uwo muntu twavuganye juste amatora yaheze je namubwiye nti mvuze ko ata amafaranga nkeneye noba mbeshe ni kuko n'abatunze amamiliyaridi baguma bayarondera mugabo jewe amafaranga nta gaciro afise gusumba iteka kuri jewe iteka ubwa mbere na mbere kuri je no ku bandi bose ibindi biza inyuma ivyo rero ngo Jakaya twahuriye nawe Jakaya sinovuga ngo sindamuzi ngo ntanzi mugabo jewe ntafite amafaranga jewe twigeze turigera tuvugana n'umunsi n'umwe aho twaba twarahuye twaba twavuganye vya politike ntafite amafaranga twaba twaravuganye kandi noneho kiranoneho sinumva yuko Jakaya Kikwete ariwe botuma bakeneye uwo batuma sindi Bujumbura borinda guca muri Tanzania kubera iki kandi mbi Bujumbura ayo mafaranga baba bagomba kumpa kukiboya acisha muri Tanzania kandi ndi Bujumbura erega sha nabo nyene barayakunda kandi abo bayaha nuko baba bazi yuko bo bakorera ivyo bashaka jewe nanje barazi yuko ndashobora gushigikira akarenganyo ntibotakaza umwanya rero ngo bampa amafaranga yo gushigikira ibidashigikirika ego tugaruke ku runani twavuze mu ntango za kino kiganiro mwahavuye musanga none ikibazo ari inde mwari bangahe abari basangiye uwo mugambi oya ivyo ntitubijemo rwose igikuru ni mwumve yuko byaragaragaye yuko turabijamo kubera honorable Gatogwa afise abanywanyi benshi kandi bamwe nibo bahindukira bakaza kubaza bino bibazo oya jewe sinkunda ibintu bigerekeye ukamenga n'isaku abantu barimo ibyabaye byarabaye ikiriho caranditse ivyo bintu bose barabibonye barabisomye jewe nabibahaye kandi si n'umugenzi twari kumwe yabibahaye mugabo mubo twari turi kumwe aho hantu hariho wabitanze nico bisigura no kuvuga ndi muramumenye kumumenya si yo mpamvu si cyo gikuru none nawe uwo mumenya none ko vyabaye hari ico byo bikikiza reka tubandanye ikiganiro tubibutsa ko mushobora gukurikira kino kiganiro kuri Westatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu.com naho nyene kiriko kirahaca ikibiriraho mushobora mukanya muraza gushikiriza ivyiyumviro vyanyu namwe mubaza umushinga amateka Gatorwasa je ndiko ndabashikiriza kino kiganiro nitwa Joe Philibert Karangwa mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Chanel ntiharirizwa ni wari karatuma ya Madri abashikira umushinga amateka Agatorwasa haravugwa inani hirya no hino yaba mu Burundi hari urunani Burundi bwa bose mu buhungiro haravugwa inani zitandukanye za Sephora Arusha za CRN Ngeri ya Rugamba haravugwa ama initiative machasha Rapide Seruka haravugwa eka mbere n'abahisemwo kuguma muri rwa runani rwatangura urunani rwitwa Senared n'ibindi byinshi izi nani ubona abarundi bozitega ko urukiza emwe sinoja ngaho ngo mbeshe icyo kibazo kirangoye kwishura kuko nta na rumwe ndimwo ngo menye imikorere yago ikiriho gusa nuko abantu barafise uburenganzira bwo kuja hamwe iyo bahuje ibyiyumviro basangiye n'intumbero igisigaye kumenya ni bene kukurikirana ibyabo bantu ubona ati uru runani ndabona yuko ruzoshikana ahantu uhitamo n'uburenganzira bwiwe waba ruri mu gihugu waba ruri hanze umuntu niwe yihitiramo jewe nawe nobwira ngo tumbera hariya canke gutumbera hariya mugabo ico mvuga ni kimwe
inani ziba nyinshi canke ziba nke, imigambwe ibaho canke itabaho, uyu munsi umurundi uwo ari we wese yagomba kwibaza ikibazo kimwe gusa: mbega ukuba mu migwi itandukanye ku ntumbero kumbure zitandukanye, mugabo twese tuva ko dufise intumbero imwe, bizotugezahe? Bidufasha iki? Ikintu je mbona gikenewe ubu, abarundi nitwiyambure ivyo bintu bidutandukanya, twirabe nk'abarundi, hama turabe uburundi nk'uburundi, turabe igikenewe ku Burundi ni giki. Nuko tubandanya kwiremamwo imigwi, nuko tubandanya kwiyitirira imigambwe. Ubona neza yuko kuva ije mu Burundi yabagariye indyane, ikumirana n'ibindi, canke dukwiye kuraba ati mbega Uburundi ko bumaze iyi myaka hafi 62 mu bibazo, mu ngorane zo gutunganywa neza kw'intwaro, dukora iki kugira ngo iki kibazo tukivemwo, noneho Burundi nabwo bushobore gutera intambwe imbere? Ico kibazo abantu nitwaciyumvirako, hanyuma tugahanahana ivyiyumviro y'ingene twova muri ibi bibazo twatewe no gutunganya nabi kw'intwaro. Ico gihe Burundi buzokogorora. Ibisigaye byose tuja muri ibi ca tuja muri biriya, tutarageraho urugero twiyumvira ku ngorane nyamukuru iyo ariyo, ko ibibazo byose vyabayeho n'ibiriho biva ku gutunganya nabi intwaro y'igihugu. Ntaho turaje, naho mpagaze. Ego, mu kiganiro cihariye na Aime Magera atwara umugambwe senere mu makungu, twamuramubajije ikibazo c'uko hoba hari inzira yo kubohoza igihugu biciye ku muheto, ariko avuga ko iyo ari ingingo yofatwa ubwa nyuma. Mbega mwebwe mu mugambwe senere mubona ico onye nkawe nka Gatogwasa ubona ariyo nyishu? Umugambwe senere twanye tubivuga n'ubu niho duhagaze. Ingimba ntiyubaka, irasenyura, irasambura. Umuti w'ingorane z'i Burundi nturi mu gikenye. Niyo ituma n'abatwazi igikenye bibesha ngo bariko barubaka, nahoshwe. Ingingo nziza zitumbereye, zitunganye, zitunganiriza bose, nizo zizotuma igihugu kiva mu kaga. Abantu rero iyo bageze aho biyumvira gufata umuheto, nuko inzira zose babona ko zase. Kandi rero iyo mwene ivyo navyo bibaye, so witwa ko akomeye, so witwa yuko adakomeye, bose bibagira kwingaruka, kandi ingaruka mbi. Icoba ciza rero, nimba abatware b'u Burundi bakunda Uburundi koko, badakunda inyungu baronka kubera ubutware bwabo, barakwiye kumva kamo bategwa, bakumva yuko ibibazo by'u Burundi ari iby'abarundi twese, boye kuvyigungana, batora inyishu zitari inyishu, bemere bicarane n'abandi barundi bose atawukumiriwe, twiyumvire twese hamwe kazoza k'igihugu cacu. Ivyo tubishitseko, hoheza hagatunganywa amatora yoshimisha bose, aho ubutsinze adaca atsindaho abandi. Kuko uyu munsi akarenganyo karasasiwe indava, bakitwaza ngo baratsinze, naho boba bagiyeho mu nzira twese tuzi. Ivyo rero nakagohe umuntu abavunira. Nta muntu azomara imyaka 100, nta uzomara imyaka 1000, kandi n'uwo uba yiganje uyu munsi arafise uruvyaro
canke azorugira ejo canke ejo bundi. Abatware nibaze biga kwiyumvira kazoza k'uruvyaro rwabo, hanyuma gutyo bazoza barafata ingingo zibereye zituma ziha umwizero abantu bose harimo n'ababakomokako. Nayo bibandanije uko tubona bagenda babigira bakiyitiranya n'igihugu, ivyari gufasha abarundi amamiliyoni n'amamiliyoni bikizizigwa n'akagwi k'abantu. Impera n'imperuka ngo mu nda harara inzara hakazinduka inzigo. Ntitwifuza yuko vyogeraho abantu bozogira agashavu, bozogira inzigo, ugasanga igihugu gisubiye mw'ihumbi. Ntavyo twifuza. Ico baciza nuko abiyita abagabo boba abagabo koko, abacemera yuko abashingantahe babaho nabo bakavyemera ko abashingantahe babaho. Hanyuma abagabo rero n'abashingantahe bakaja hamwe, n'abapfasoni ntibavuga ngo twabakumiriye, bakaja hamwe bakiyumvira kuri kazoza k'igihugu cacu ca twese, kuko ni impetso ya twese. Tuvyanka canke tubikunda niko biri, ni impetso ya twese. Ntawe ukwiye kubukumirwamwo, ntawe ukwiye kubukumiramwo abandi. Ico baciza nuko igihugu cobaho intwaro igatwarira bose, intwaro igakoresha ababishoboye, ntikoreshe abo yiyumvamwo gusa, kuko ivyo murabona ko vyagiye bivyura inzankano, vyagiye bivyura iryane mu gihugu, igihugu kikama mw'ihumbi, aho gutera imbere tugasubira inyuma. Uyu munsi murabona aho igihugu kigeze, nabo twari turi imbere bose ubu baratusize bageze kure cane. Sinzi rero natwe ni ryari tuzoshobora kwibuka ngo twikangure tubone yuko ineza ya bose isumba ineza y'akagwi k'abantu. Abarundi rero bamaze kubona ko inzira y'ingimba ariyo ishika, abo haravugwa urazi hari nk'umuharire tabara, hari abarundi bishize hamwe kugira ngo bakuru ubutegetsi bwa CNDD FDD bidaciye mu matora ahubwo biciye mu nguvu. No kuvuga abo barundi rero ntimubatahura mu mugambwe CNL. Sukuva ngo turabatahura canke ntitubatahura. Umwe wese bivanye naho ageze arashaka kubona ati jewe aho ngeze ukwihangana kwanje ndarambiwe, ubufashe ingingo iyi. Mugabo nimba leta ihari ku neza y'abarundi, ikaba imaze kumva ko hari abantu bamaze gufata uwo mugambi yuko boza mu bintu vy'ingimba, boshaka bakemera abantu tukicarana kugira ngo ntituzokwibuke kuyora twamaze gusesa. Ico nico novuga. Kuko yarabivuze inshuro nyinshi ko kwicarana bidashoboka. Umushinga amateka Gatoni Rwasa CNDD-FDD yaravuze ko izotwara mpaka Yesu agarutse, yarakuriye inkoni ku gishitsi abarundi, kuko abibaza ko hazoba amagaburanya canke hazoba kwicarana babise ko barota. Ubu rero mukabona ko ivyo najya kubwira yuko dufise ingorane yo kutigishwa n'akahise, ndetse na kubu ntikatwigisha. Mbe waruzi yuko umugambwe y'iprona utegeka, utibaza yuko bizoshika yuko imigambwe isubira kubaho mu Burundi? Waruzi yuko hariya ngo bavuga yuko ngo nimba umusozi wa Nazegwe ushobora kwimuka ukava Bururi ukamanuka epfo ukaja muri Makamba, ngo muri icyo gihe ngo nayiprona izopfa ku butegetsi. None ga Inazegwe warimutse? None yego iprona iri mu butegetsi, mugabo si ifite ijyanyuma mu butegetsi. Ako n'akarorero kamwe, kandi karorero no guha mu 1980 umuhari Parepehutu uvuka wasaba leta ko hotunganywa ibiganiro hagati ya leta na Parepehutu n'abandi barundi bari bashobora kuba bafite icyo bovuga ku Burundi, kugira ngo barabire hamwe kahise, iyumvirire hamwe kuri kazoza, gutyo bazitire ntihagire ayandi maraso yozosubira guseseka. Leta y'icyo gihe ivyo yabigwije n'ubusa,
kuko babona yuko uko biri kose bashigikiwe n'amakungu barivuga rikijana hose, bumva yuko bazohangama ko akazobyura umutwe bazogira gute. None impera n'impera ntihabaye ibiganiro. Bugira sende defite yoyo atari uko ibiganiro byabaye, iyo yari ntituhazi. Bamwe muri abo bitongo caravunye ntibari bibereye za Lubumbashi, abandi ntibari bibereye hehe mu mahanga iyo kure, ntibaje hajya kubera ibiganiro. None ibiganiro ko byabafashije gushika aho bashitse, kuki batumva yuko ahubwo n'ibiganiro ahubwo byona bafasha kumbure kuguma mu bibanza barimwo batekanye gusumba kubibamwo bagumana umutima usahagurika usimbagurika agakomye ngo muraraba bigo bararementanya bigo baragira gute. Oya, nibikubitagashi. Uburundi nubwo abarundi subwo umugambwe nawo wokwitwa uko witwa, nibikubitagashi nico nobahanura, ni ku neza yabo, ni ku neza y'urubyaro rwabo. Naye kuba ngo amagaburanyama, nta magaburanyama aba hari iby'igihugu ntibakabigereranye n'amagufa, ntibakabigereranye n'inyama. Igihugu nibiyumvira ubuzima bw'abanyagihugu imiliyoni 10 zingahe, mugabo nimba kubera ugutunganya nabi intwaro byotuma abarundi basubira kuja mu ntambara, ibintu bigasamburwa, abantu bagapfa hovyo, nimba bakunda Burundi koko nibiyumvire rero abo barundi, ntihagire uwogwa mu mporero ku kwikunda k'uyu canke kuriya, bace bugufi. Kurya bagiye mu biganiro bakashikaho bashitse, bicarane n'abandi barundi hanyuma batunganiriza abarundi. Birateye isoni kumva ngo twigwa mu matora, ngo tufise intwaro zivuye mu matora kuva 2005, mugabo ukaguma ubona impunzi zigwira mu mahanga. Igihugu gitwawe neza ntabagihunga. Iyo igihugu kiguma kivyara impunzi no kuvuga haba hari ibitagenda neza. Ivyo rero nivyo abantu bo kwicarana bakavugana ko ingene vyotorega umuti, kugira ngo umurundi wese yumve ko uburundi bumukeneye, ko agira intererano yiwe mu kubwubaka ari mu gihugu. Ego umengo mu mwaka w'ibihumbi 2015 hatangwa injyane za politike, biravugwa navyo ko habaye abanywanyi benshi bagusaba ko bofata inzira y'ingimba bagafata umuheto, ariko nk'uko bivuze ushobora kuba waravyanse. Nayo n'amakuru n'ubundi tudashobora kwemeza muri PSFM. Hama amakuru mfise ubu naho nuko muri kino gihe abanywanyi benshi ba CNL na cecana abanywanyi b'umushinga amateka gatorwasa bavuga bati mutama tureke twe twihereza amabarabara twa nk'ibi bintu naho ngo mukavyanka. Aya makuru ni urumva ko nawe we ubishira mu kwibaza ngo byo bari byo nivyo bari byo. Hari abantu bashobora kuvuga ibintu bakavuga ngo byagenze uko byagenze kuriya kandi atari ko byagenze. 2015 ivyo bivugwa ngo je ngo basavye ibibazo byo biriye cyo navyo nzi. Uzobikubwira uzomubaze aho yabisabiye nanje kumbure uzobufashije kumenya amakuru ko nanje ivyo ntavyo nzi. Kimwe gusa y'abantu bageramiwe barashobora kwibaza ati iyi yoba inzira cyane, iyi yoba inzira. Niwe anashaka ndazi yuko iryo perereza ry'i Burundi rikoresha n'abantu kugira ngo baje kuhenda abantu ngo babajane mu byo babajanamwo. Mugabo inyamugayo zirazi neza yuko izo nzira twebwe sizo turimo. No guhana karorero muri 2022 niba ntihenze,
hariho intwazangabo zibiri zahoze mu gisirikare cy'u Burundi zaragiye mugabo ndazi ko n'abantu bakorana na CNDD-FDD bakoreshejwe kugira ngo bagerageze guhihitana aba FNL kuva 2010 abatemeye kwishikana muri CNDD-FDD. Abo bantu bakoranye na bamwe mu bahavuye ejo bundi bashigikwa na leta kugira ngo basambure umugambwe, baragenda muri Kongo bibaza yuko inyankamugayo cane cane abahoze ku rugamba basubije mu buzima busanzwe ko baca babakurikira, noneho ngo babe barose rero aho bankura. Bagiye barabura n'umwe basangayo, bamaze indwi zingahe baragaruka. Bagarutse barabesha ngo babafashe, hacana muri documentation imiryango yabo babagenda babashiriye ivyambagwa bimeze neza n'iki. Bukeye baja kubasuzuma yuko amagara ameze neza, hanyuma basubira mu kazi kabo. Abo bantu uno munsi ari mwe nabo bovuga ivyo ntoshobora kubitahura, mugabo cene nama mvuga kandi nzokwama mvuga igihugu cy'u Burundi icyo gikeneye si ingingo z'ububisha, si ingingo z'ubugunge. Icyo gikeneye ni intwaro itunganiriza bose. Ivyo navyo nimba bikigoranye gushika no munsi, si ukubera Rwasa, si ukubera senere, ni ukubera kamere k'ababikora. Nibaronderera ingorane ahandi, ntibazironderera. Kandi n'umuti ntibawurondere aho utari. Ntibarondere umuhoro uri mu kwaha ngo baze kuwurondera ku isoko. Nibatunganye neza iby'igihugu, nibubahirize umurundi uwo ari we wese, nibatunganye igisata cy'ubutungane nigikore ku buryo uri wese avyiyumvamwo, ubutatsi butungane abone ko atunganirizwa. Nimba byatumye mu myaka iriya myaka bigeraho bigenda uko byagenze, ntibyoba byiza ko uno munsi byosubira tugasubira muri iriya myaka. Nibiyumvire aho Burundi bugeze, bagerageze kuraba mbega kazoza ku Burundi nakahe, bibandanije uko. Ibyo gukosora bikosorwe. Abarundi turiho turuzuye, abo boshaka ko babafasha kugira ngo ibintu bitunganywe neza ntibabuze. Hari n'abahitamo kuguma mu mahanga ko babona yuko ibintu bidatunganijwe neza. Abo bose ibintu byofata umurongo mwiza, Uburundi burabakeneye kandi bose ndazi yuko bari tayari kubukorera. Mugabo abatwara nibo babwiza kugira intambuko ya mbere yotuma umwe n'uwundi yiyumvamwo ko koko nimba ari mu mahanga hageze yuko ataha akorera igihugu ciwe. Yego, haraheze igihe mu karere ka Afurika y'ubuseruko Uburundi buherereyemwo hari intambara z'urutavanako mu nace cane mu buseruko bwa Repubulika ya Intwaro Rusange ya Kongo, aho bavuga mbere ko hariko haranakogwa ihonyabwoko ry'abatutsi na cane abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Inya bigafatana n'ibisanzwe byagirizwa umugambwe ucitwa FNL, ubwicanyi bwabaye mu Gatumba bw'abanyamurenge. Iki ndashaka ko ugira ico ukibwiye ko abarundi umwihwezo wawe uko byumva, hanyuma mu kanya ndaheza nce mpijambo aba ariko baradukurikira. Ibiriko biraba mu buseruko bwa Kongo hamwe wovuga ati birasize ubwenge, ahandi naho wovuga uti hariho ababikamisha. Uti gute? Intambara ziriko ziraba muri Kongo, uravye iyo zahereye ahitwa za Bunagana, ni ku mupaka wa Kongo na Uganda. Aho hantu sinibaza yuko hariho uwo muntu yumva yuko yareka arondera gutera Burundi yari yagiye kwitegurira ahantu kuri iyo. Cyane ko leta ya Kongo yanyicuditse na leta y'u Burundi,
ku buryo itoha urubuga abo bashaka gutera Uburundi ngo bidegembye bakore ibyo bashaka. Ico ni cambere. Igira kabiri nuko hageze igihe tukumva bivugwa yuko Burundi bwarungitse ingabo muri Kongo, hamwe ukumva ukabona ku marezo sosiyo ati burya rero ibintu muri Kongo ntivyoroshe, abana b'Uburundi bariko baratikirirayo, ati kandi atangora ntitubona impamvu. Ivyo vyakavuzwe kera, umukuru w'igihugu arateba arandikika ikete y'amajambo make cyane, yandikira inama nshingamateka na nkenguzamateka amenyesha yuko yarungitse ingabo muri Kongo, igihugu kigomba kwinjira mu ntambara. Umukuru w'igihugu ariwe mugaba mukuru w'intwaramiheto araheza agashikiriza icifuzo ciwe cyo kugomborura ingabo inama nshingamateka na nkenguzamateka. Muri icyo gihe abo baserukira abanyagihugu mu izina ry'abanyagihugu, mu gihe baba babona yuko by'ukuri iyo ngingo atakundi byogomba kugenda ko ari byo, baratanga uburenganzira. Kuba rero bararungitswe haciye amezi n'ayandi hakandikwa ikete, aho umuntu yokwibaza ikibazo, ni kuki bitunganya byagenze uko kandi uko bitegekanywa, uko bikorwa hose bizwi. Hanyuma murazi yuko cyaravuzwe abasirikare b'u Burundi barafashwe impiri muri Kongo, mugabo amatwi adusumira umenga leta ntiyigeze yemera yuko hari abasirikare b'Abarundi baba barafashwe impiri n'abo bagwanyi ba M23. Nta cyemezo mfise yuko bariho bafashwe impiri, dufate yuko ari uko leta yabivuze ko atabafashwe impiri. None ko twumva ngo ingabo za Kongo zarirukira Abarundi akaba aribo basigara barawota, ejo bundi bamaze kuva muri Kivu y'amajyaruguru, Bukavu imaze gufatwa, twagize gutya tubona abasoda n'abapolisi b'abanyakongo bajabutse umupaka bahungira i Burundi amajana n'amajana. None ga abasoda b'u Burundi baguma bagwana muri Kongo bagwanira iki? Abakongomani ubwabo ubwo rugamba barutaye. Aho umuntu aribaza ikibazo ntaronke inyishu. Ikiriho ni uko muri iyo Kongo twumva ngo imigwi y'abagwanyi ni myinshi, ngo hariyo n'iyabo banyamurenge nyene. None batanye mu mitwe bakagwana, aho byoca byitwa gwiki? Yewe uwo ari we wese yokwiyumvira yuko uba hariho inyishu mu kurondera gutikiza abandi, novuga nti yoba ariko aribesha. Wavuze ngo iby'umuhari FNL ngo mugatumba, muragende mutohoze muzomenya ukuri. Icyo ni byabaye, ukuri kurahari. Ikigaragara ni uko hatabuze n'ukuboko k'ubutegetsi bwariho i Bujumbura. N'ikimenyamenya ni uko ibintu byabaye ku munsi wa gatandatu, ku munsi wa mbere parike ikaba ifise dosiye y'impapuro zirenga 600. Izo ankete zoba zari zakozwe nande, zakozwe ryari? Byakozwe hari abantu bakeneye, kuko kumbure izindi nzira bari baraciyemo babona ko zase, yari imwe mu nzira babona yuko yobashikana ku cyo bifuza. Kari agatwe ka Rwasa. Ariko abanyamurenge jewe ntacyo mbagwa, kuko ntawe natumye nyumviriza, ntawe natumye. Hanyuma mu bijanye n'ivyaha, uwukoze icyaha niwe akibazwa.
sinari mu Gatumba nawe natumyeyo navyumvise nkuko n'abandi bose bavyumvise bivuga ku maradiyo ngo mama wanje ngo umuvugizi yaravyemanze okay niwe rero azi igituma yavyemanze niwe yoheza akabibazwa kandi murazi ko mu nyuma yahavuye aba umuntu n'ubundi bakoresha murazi yuko 2009 bamwe muri umugambwe biragorana n'uno munsi murazi yuko imvugo yiwe ntayitaniye niyo bari ku butegetsi ivyo rero jewe ico novuga nuko ibibazo vyoba biri muri Kongo abacanke kuri bariya ntibitorega umuti no guhonanya bitorega umuti nuko abantu bicaranye bakavugana ikibereye ibyo baba bararenganijemwo bagabitunganya hagati yabo umwe wese akaronka ibimukwiriye ibyo afitiye uburenganzira nk'uko amategeko y'igihugu boba bose bemera yoba abitegekanye nico novuga naho ubwo bwicanyi bwabereye mu Gatumba usa naho bwegeka kuri leta y'u Burundi yari hari ico gihe ko yarondera gatwe kagwasa canke kwambika ice umugambwe FNL yamara ababuza ababo canke abahakomerekeye baracafise ibikomere bidasanzwe byo kuvuga ko ari mwe mwabikoze kandi inyamatoza yakozwe neza naho muri ko muravyegeka kuri yo leta y'u Burundi ubwo ntibihava bisa nko gukora mu nkovu abo boba barahuye n'ivyo ngorane uvuze ko wari umuvugizi ico gihe Pasteur yavyemanze ukavuga ko yavyemanze ku gatwe kiwe ariko ico gihe yari mu mugambwe murongoye kandi yarazwi n'amategeko namwe mwaramwemanga ico gihe ntimwigeze navyihakana ngo muvuge ko ivyo yavuze biri ku gatwe kiwe ni cyari igihe cy'uko twebwe dusubiranamwo kubera ivyo nuriya amakosa yakoze sico cyari ngombwa hanyuma kuvuga uti abantu barafise igikomere none woreka kugira igikomere kandi warabuze uwawe nibisanzwe n'ibintu byumvikana uwabuze uwiwe nibisanzwe birumvikana magana agenda kubwire yuko abanyamurenge nyine aya mareta y'Ibujumbura cyane n'abakoresha ibaha amafaranga ngo baje kugira manifestation za Amerika za hehe ivyo byose none no kubera iki rero novuga nti amatohoza yarakozwe n'abatandukanye kandi bamwe nanje turamaze kubonana turamaze kuvugana abari mu ONG y'abakongomani bagiyeho ibara rikigwa nyene baragibwiriye yuko amatohoza bagize ataruhara na rutoyi basanzemwo y'umuntu yitwa jewe uretse nabo hariho n'abandi bari bari mu nzego y'Ibujumbura bahise barungikwa muri Kongo barakora amatohoza nabo nyene baravuze yuko ataruhara jewe ndabifisemwo urumva rero amatohoza yabaye mu mpande nyinshi kandi ntiwibagire yuko n'inyuma yaho inyuma ya 2010 hari ubundi bwicanyi bwabaye mu Gatumba bukeye kabiri bikagaragara neza yuko bwari bwateguwe n'ubundi muri ubwo buryo mu nyuma abari guhava bofasha ubutungane kugira ngo intaye kubite mu gahanga abari bafise uruhara muri byo uwitwa Nzarabu baramwishe uwitwa Mukono baramwishe ubwo bwicanyi bwo mu Gatumba ntawe ushobora kumenya neza ni bande bari babura inyuma mugabo cyari byamaze kumenyekana byavuzwe yuko bwari bwateguwe n'inzego zitirirwa umutekano mu Burundi bikoranye nabo bantu babiri ndababwiye muri make ubu bwicanyi bwabaye mu Gatumba ico gihe abarundi bafate ko bwakozwe na leta yari hari ico gihe niyo ufisemo uruhara kuko yari bifisemo inyungu je naco twapfa naho banyamurenge n'ubu naco mpfa nabo
none uyu munsi wewe nyine wavuze ngo bariko baratikizwa ubu rero bariko batikizwa nande wasaniya wasara umuntu yarungutse muri Kongo muri izo ntambara kaze nshuti namwe bagenzi muko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM